ubu turi mu ntambara y'amamediya, abantu bayitwa ngo barakijijwe ugasanga bamamaje Satani. Twamamaza nde twebwe? Nanje subiramwo, nanje. Aha rero turarahiye, muri iyi yubire turarahiye. Abarahiye nkanje mumanike ukuboko, uca uvuga uti nanje niwe namamaza. Bantu duhuriye muri iki gikorane, muze twamamaze Yesu mu magroup. Wicayeyo hariya muri WhatsApp, bakumve ko wamamaza nde, ko wamamaza nde. Ntibakuneshe ufise ijambo ryahishuwe rikwiye isi ko yakira. Mani duhezagire, twese tuba abamisiyonere, duheze twamamaze nde? Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Tugira dusenga Imana, ntiwihute ngo ugende udasenze. Yesu naduhezagire. Ni jambo rigufi mugabo rinini cyane, kuko nta jambo ry'Imana rito ririho. Twagomba ubwa mbere dukeze inzego z'ishengero, duhera ku rwego rukuru, rwego ruhambaye. Mumfashe twese turi hano dukeze urwego, dukeze mu nzego. Urwego rukuru ndakeje kandi turakeje Yesu Kristo. Dusubiremo twese, turakeje, turakeje, turakeje. Duhore tumukeza ubuzima bwacu bwose. Iyi yubire ni iy'ukutubwira ko twomukeza ibihe byose. N'uyu munsi turamukeje ku nzinzi z'agaheta twagiye tubona, n'iy'uyu munsi n'umugisha w'ikirenga twaboneye hano. Turakeje nyakubahwa umwungere wa mbere n'uwa kabiri n'ishengero ryose n'abakozi ko mwumviye Imana, mukumvira urwego rukuru. Natwe twaronkeyeho umugisha, siko none? Siko none? Iyi yubire ni yubire y'amashengero yose, kuko ishengero rya Kayogoro niryo ruvyara kwa yose. Ubutumwa bwavuye hano buca buvyara hose, ntadonze bose. None nabo turabakeje, turabakeje. Murakoze ko mumfashije, Imana ibahezagire. Dusome rero ibivugwa kuri Yesu. Ijambo mvise ni ijambo rigufi tugomba dufukameko. Ijambo rivuga ngo niwe twamamaza. Mbega wewe wamamaza nde? Wamamaza nde mu ngeso zawe? Wamamaza nde mu vyuvuga? Wamamaza nde mu nyambaro zawe? Wamamaza nde mu kintu cyose ukora? Duherutse mwiyamamaza, ndazi neza ko muzi amatagitike yo kwamamaza. Kwamamaza. Yesu naduhezagire. Amen. Hari uburyo Yesu yamamazwa n'abantu bose bakumva. Nari kubaza ikibazo mugabo zokibazanya hanyuma, umwanya uri kurihuta wewe. Ukwamamaza Yesu nabonye Yesu akaronka amanota akwiye, ukoresha ingeso zawe.
ugakoresha imvugo yawe n'ibikorwa byawe. Ubu turi mu ntambara y'amamediya, abantu bayitwa ngo barakijijwe ugasanga bamamaje Satani. Twamamaza nda twebwe? Mwava mugira ngo uratebeje kuri tubwira. Dusome hariya mu cete Pawulo yandikiye abikorosayi, tuca dusenga icete ca mbere. Twamamaza nde? Usomye uwo ari we, ndasoma mu nkundire some icete ca mbere, icete Pawulo yandikiye abikorosayi igice ca mbere. Kristo uwo ari we, mbona igikorwa ciwe, kuko ntuzomwamamaza utamuzi. Tumwamamaza mu kumvira ijambo ryiwe n'ukwemera kurongorwa na mpwemu yera. Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe vyose, kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, vyose vyaremwe nawe, biremegwa kuba ivyande. Ivyande arakwiye kwamamaza. Abantu barakunda icubahiro, mugabo icubahiro cyaremewe we niwe agifise. Amen, amen. Yesu aduhezagire. Turashishikaye. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri we byose niho bifataniye. Murumva abandi babayeho mu nyuma yiwe. Twamamaza nde? We yabayeho ibindi byose bitarabaho. Twamamaza nde? Niwe mutwe w'umubiri, niwo shengero. Tugeze mu nzego. Niwe mutwe wiki, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abe agahe. Nimuriko murasoma? Agaheta muri byose, kuko Imana yahimbawe no kunengesera kwayo kose kuba muri we, kandi yahimbawe no kumuha kuzuza byose nayo, ari ibyo mw'isi ari ibyo mw'ijuru. Izanishije impore amaraso yo ku musaraba wiwe. Namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ibyo mwakoze bibi, none yabuzurije nayo mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo muri abera. Amen, amen. Ngo abashikane imbere yayo muri abera, mudafise agasembwa, mutagira ico mwogawa, asangwa muhora mwizeye, mushinzwe neza, mutanyiganyiga, mudatirimuka, mu vyizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Pawulo nacikiye umukozi wabwo. None nezerewe amagorwa yanje yo kubwanje, kandi ivyasigaye ku marushwa ya Kristo nanje ndabishitsa mu mubiri wanje, kubw'umubiri wiwe niwo shengero. Iryo nacikiye umukozi, nk'uko nahawe n'Imana ububwiriza bwo kugaburira mwebwe, kugira ngo
ngwizi ijambo ry'Imana. Ngwizi ijambo ry'Imana rimeze gute? Rishitse, kuko hariho abakwiza ijambo ridashitse. Niryo banga ryari ryarahishijwe uhereye kera hose n'ibihe byose, ariko noneho ryahishuriwe abera bayo, ab'Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iri banga rivugwa mu banyamahanga, niryo Kristo ari muri mwebwe, ivyizigiro byo kuzoronka ubwiza. Nitwe natwe niwe muvuga buke buke, niwe tuvuga uti nanje niwe namamaza. Ntiwigire uwundi witwaza. Nanje, subiramwo, nanje. Aha rero turarahiye. Muri iyi yubire turarahiye. Abarahiye nkanje mumanike ukuboko. Uco uvuga uti nanje niwe namamaza. Abo mu Giswahili vuga mu Giswahili, nami. Ndiye tunaye muhubiri. Kabiri, nami ndiye ninahubiri. Amen. Natwe niwe twamamaza. Turangize gusoma hanyuma tuce dusenga. Natwe niwe twamamaza, duhanura umuntu wese, twigishisha umuntu wese ubwenge bwose, ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguwe muri Kristo. Ico nico kintamisha. Iri jambo ryo narondera. Hari abantu banka gutama, bagatama barondera amahera. Nayo nyene ni meza, mureyazane twamamaza uyu. Amen. Amen. Nimba ushobora gutama mu by'umubiri, mu bya Yesu, turakwiye kwemera ubwo butame, kuko burafise inyungu gusumba ibyo tuzosiga mu isi. Amen. Mpora mbona iyo umugabo yayarondeye bamushize mu isanduku, yagendera mu bidahinda, mabenzi ki, nkarindira ko bashiramwo n'idolari, n'impuzu yapfuye yambaye baramukura bakamuhereza nshasha. Muzirikane neza uwo twamamaza. Haleluya, ni Kristo Yesu. Pawulo ati ndabikorana ubutame kandi arabunezererwa. Bantu duhuriye muri iki gikorane, muze twamamaze Yesu mu magroup wicayeyo hariya muri WhatsApp. Bakumve ko wamamaza nde, ko wamamaza nde. Ntibakuneshe ufise ijambo ryahishuwe rikwiye isi ko yakira. Mana duhezagire, twese tuba abamisiyonere, duheze twamamaze nde? Yesu. Amen. Amen. Ababinyemereye ukuboko hejuru. Baba, Mana data wa twese, turagushimiye. Turagushimiye, duhaye igikorane, turose à nouveau départ, turumva inkomezi, tugizwe igihe twigishwa, tugize iminsi muri atelier, udutosora kuri gato na kanini. Harageze umwanya ko dufata engagement, turagiye kukwamamaza. Duhe ibikoresho n'ubushobozi, duhe mpwemu yera n'ijambo, duhe ububasha bwo gufata mpiri impwemu mbi zose, nk'uko wadusezeraniye. Tuve ngaha turi imbere ya zaka, abakozi ari imbere ya zaka, buzuye ubushobozi bw'ijambo na mpwemu yera. Tukwamamaze muri byose Yesu. Uhabwa icubahiro, uhabwa icubahiro. Uhezagire wese muri engagement. Dusenze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen.